Alphonse aravuga ku bijyanye n'amahoro bwari uko amahoro atoza abika bapfungwa barengeye ububasha bwayo bwo kwakira ariko haba yico hariho abaciye imanza hanyuma zikaba n'abantu bakezwa yaciye batarabikwa rero birasaba yuko abo bantu barabwa neza icyo ndacishwa na n'ibindi yacu bose byakubigarukamo kuko hari n'abandi bagiye babigarukamo ariko muri rusange amabohero yishyura kubera hari ibibazo bikomeye mu gihugu byo kurenga amategeko bijya byuzuye umuti si ukubakurayo gusa ahubwo gutorera umuti icyo gituma bajyayo kandi igikorwa cya twese kuko hari impamvu bajyayo benshi haracyari agahazi mu bantu kugira ngo ushobore koko kugira ingendo nziza kubaha ubuzima bwiza rero ni ukuri kuri abo imanza zashize kandi yejeje tuyemeje yuko ari igikorwa turatwemeje kuko n'urukiko kirakorwa n'ubu bushikiranganji bw'ubutungane amaze iminsi yaratanguye gushyira guhagararira ishyirwa mu ngiro ry'imanza zose zabaye kandi ibihumbi byinshi yarazegeranije mu mwanya wa mbere agaheje kuzegeranya acakangura gushyira mu ngiro uzobibona ibikorwa bikorwa n'ubushikiranganji abo bantu rero bose nabo bejejwe bakaba batari bwarekuwe kubera habayeho akarenganyo habayeho akamara wa mama habayeho n'agashinzo ko yahejeje imyororo yiwe nuko yabwirizwa guca arekurwa canke habayeho kurangura nabi ibintu bajejwe ko hariho n'abadosi ushobora kubikabura kubera ukwangana iyo byose rero byabateguye niba byafashije kuko byari byijeje yuko ivyo bikorwa leta yari yahagurukiye kandi kazokutugoye kazosibirira ico gikorwa kitavuye mu buzima duhereye ubwabo imanza zabo zaciwe hariho n'abanyororo bagiwe ikigongwe n'igishushanyo gikuru y'igihugu tukavuga kuti mbega uko bategeye kuvayo mbega ico kigongwe iyo kiza gukorwa mu kwezi k'umunani kuza ko niba bagiye mureke inzego zijejwe zitosoye neza umukuru w'igihugu atanga intumbero y'abirizwa kuvayo bishingiye ku byatumye ku ngingo nyamukuru zatumye icyo kigongwe kibaho kuko itegeko ry'umukuru w'igihugu rirerekana neza ati abameze gutya nibo bazokwiga amabuye yabo rero birasaba yuko aheza akagikora neza kugira ngo abantu babe birabe bimera nk'ibi byaba barangije n'imanza zo kuyasanga baracana ntibisubire kumera n'ibyo twabona mu myaka iheze aho umuntu yaba yagira ikigongwe hanyuma yitwa yohani agasohoka marita cyangwa agasohoka yakobo ibi rero nibyo bintu byabwirijwe kwitonderwa ariko murakoze kwitwibutsa murakoze kwikebura icyo nacyo nyine gushyiramo umwete kugira ngo koko ibyamaze gushyirwa ku mukono bijye mu nzira abamaze gucibwa imanza baheze babere nibaza yuko nimwasubira kwisunganya mu kanwa kayo bizoheza gutuma n'umushikiranganji bijejwe ikibazo bazazanira ko bitomoye ko n'ingaruka ngaha maze akadatera tuzoba dufise ibibazo tuzoba dufise ibindi by'iterambere tuzoba tugezeko honorable Jean Marie yabajije ikibazo kijanye n'abajiko kurinagura igikorwa kigeze kure kuko byaragaragaye yuko urubyiruko yagize ibibazo bibiri ikibazo cya mbere yahise intambara y'amazi yacu yatumye ukura ibipampa bitituka handi birahera handi birahera ikibazo kigira kabiri kiva
buryo batashoboye koko gukoresha umwimbu wagutse neza ngo bateze imbere ico gikorwa bakoze nka babandi bavuga ngo ibya leta mu gihomba n'ibindi bintu. Nayo mpamvu rero hagiyeho ingingo zo kunagura iryo shyirahamwe dufatanije n'ishyirahamwe rikora impuzu, atari kunagura ngo bigo bihabwa amafaranga yandi mu gisirikare, ahubwo ari uko leta iheza ikaraba amatongo ishyira ku ruhande, ishyira ahagaragara kugira ngo burya nawe akore impuzu ashobore gufata iya mbere akayigisha inama. Ni ukuvuga kurondera imbuto nziza zisobanuye, kurondera umwavu, gukurikirana imipampa, hanyuma abarimyi b'ipampa bagaheza bakigura, bimbuye bagaheza bagashora ipampa bagahabwa amahera yabo avuyemo iyaga baba barakoresheje kugira ngo babone imiti y'ibigomba n'imbuto n'ibindi. Ibyo nabyo bikaza bizakurikizwa na leta kuko leta nyene izo bifise n'uruhara runini kuko amatongo menshi azora ya leta. Ikizonavuga yuko ufise itongo ryiwe rinini n'abatungo rya leta nawe nyene aheza agakorana na Fitexi akarima ipampa ikamufasha muri ibindi bishobora kuba akamaro gukora, hanyuma atumvikana nyene ashobora n'ibindi. Hanyuma abakozi bari bikoze ko abakozi ba leta, ubuzi bwa leta nyinshi aho cyose kipara cyane mu bindi bisata umuntu wese bari yashoboye azora yafasha mugabe mu mbere haje kuba iyo aha yo leta icyahiranyura yongera indagura inzego zayo, indagura ibikorwa n'abakozi. Abantu benshi bakunda kuzana ibibazo biza gushika ko kuri mwariye kubaza ibyo bashyirahamwe n'ikaranagurwa haba igisabo cy'uko nakugwa muga hakaba ari ikindi gikorwa cyo gusaba aho umuntu n'akugiye bibaye by'abantu bakunda gushika. Icyo rero leta izokoresha amategeko asanzwe ahari na cyane cyane n'ikintu gishobora kugira ingaruka nziza igihugu mu iterambere ryacu, ariko atandukanye